reka ndabashimira cyane kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo heritage ndongera ndabikaze mu kiganiro Himbaza cyo kuno munsi. Nkuko mubimenyereye tuba dufise umushitsi aho tumarana nawe akanya tukaganira ku bijanye n'ubuzima bwo guhimbaza hamwe n'ibikorwa bitari bike ariko arakora. Rero kuri no munsi nagiriwe amahirwe yo kwakira umwe mu baririmbyi beza cyane barinzi mukunda cyane Christian IRIMBERE niyo tuza kumara n'umwanya. Reka ndamuhikaze aturamutse hanyuma turaza kumenya ibitari bike muri kino kiganiro. Kaze cyane Christian. Murakoze cyane, ndanezerewe cyane kuba munyakiriye. Narabyifuje cyane ariko wumva uyu munsi niho bishobotse. Shimira Imana kandi namwe ndabaramutsa cyane muri kumara turaba Imana ibamugisha. Amen. Turaryohewe cyane kukwakira. Turamukanye ntacu. Yego nanje ndaryohewe cyane kuba ndi ngaho uyu munsi. Yego biraryoshe. Yego. Ni Christian tumuzi mu Rwanda, asanzwe tumubona mu ndirimbo zigiye zitandukanye zikundwa cyane. Mbega mu Rwanda n'amahoro? Yego tumeze neza turashima Imana, murabona ko nanje ntaco mbaye ndashima Imana vraiment. Yego undi kandi ndashima Imana kuko ibikorwa nakorera ndi mu Burundi n'umuntu acyabandanya ndacyaririmba. Yego numva tumeze neza byose bisava tubabye. Reka ngaruke abantu benshi bumva bahora babona indirimbo ziryoshe nziza cyane. Christian IRIMBERE utahura ninde, yavukiye hehe, byinshi kuri wowe? Christian IRIMBERE nitwa navutse numva banyita ngo Jean Christian IRIMBERE niko abavyeyi banyise. Papa wanje kwitaba Imana muri 2014, yitwa Jean Christophe. Mfise mama wanje akiriho yitwa Kamikazi Foibi. Mfise abavukanyi bane nanje ndi wa gatano, ndi ofite je ndi mediateur, ndi hagati y'abakobwa babiri bakuze n'abahungu babiri batonya. Umwe yitwa Izere Gloria, wa kabiri yitwa Niyukuri Neri Grace. Hama jewe IRIMBERE Jean Christian nkagira petit frère yitwa Mugisha Jean Fleury. Jean Christian Jean Fleury. Amubanyi yitwa Igira ubuntu Jean Darcy. Ego sinzi gituma batwise Jean. Jean barakunda kugibagira ariko nitwa Jean Christian. Abavyeyi banje baranyise yuri kuye ko bikarabagaya kandi umva ntibibaryohera. Exactement. Ego hama ndi Umurundi. Navukiye hano i Bujumbura. Ndakura hama ndiga kugeza igihe navuye mu Burundi ndagenda mu Rwanda bandaza amashure. Bamwe bamenye ndi mu Rwanda nkura ibintu byo kuririmba gutazira no guhimbaza Imana sura indirimbo ku giti canje, ariko nabitangiye kera cyane. Ni ibintu vya kera, ibintu byo mu muryango. Yego uvuze ni ibintu byo mu muryango, bisigura yuko hariho abandi bantu mu muryango wawe basanzwe bari mu muziki. No vyita umuziki. Je nakuri muri Anglikani, navukiye muri Anglikani. Kandi muri Anglikani abayizi. Bon namenye ubwenge ni muri Anglikani mu Nyakabiga, ariko aparamasiyo siyo ndatangura. Sinibuka neza natangura ko si mu Nyakabiga. Mama araza kumbwira neza nzobabwira next time. Ariko nari mu Nyakabiga. Mama wanje ari muri korale. Urumva ko mama ari muri korale, natwe abana tuca kurimba muri korale. Nofite niho byatanguriye. Nka korale wibuka baririmbyemwo muri Anglikani? Izina natanguye mu y'abana. Mavuye mu y'abana hari korale yitwa Inshuti za Yesu. Hari amazina meza nyine numva. Abajama ba Yesu, the best friend of God, of Jesus. Yego hari Inshuti za Yesu niyo naririmbyemo mu Anglikani. Ni korale y'abana yanditangura. Twebwe dimanche iminsi yose twaririmba kabisa. Radio platform tukaririmba nko korale y'abana. Icyo twagize repeto samedi tukaririmba dimanche. Kandi bararongora uke mwana. Agakorale haragakora nahora ndirimba mbashana. Sindakibuka neza nakibuka naza kukuvuga. Sindakibuka neza ko ndakibuka kabisa. Abo garakantu kanje abantu bakaririmba baca bati ya Christian ndirimba. Yego. Hanyuma uri umugabo.
ego umugabo ndi marié yeah félicitations arakoze cyane madame yitwa gute madame yitwa Cheline ari mu turabana mu Rwanda turi kumwe na mu Rwanda ego nagira mwari mwazananye mu Burundi ego mariage twagiriye ngaha mu Burundi no mu Burundi kazi n'umunyarwanda igice kimwe no mu Burundi afite 50% okay mu Kigali niho muba muri quartier yitwa gute tuba ntazo ndubaka tuba muri quartier yitwa Kanombe niho tuba yego hanyuma mu Rwanda musengera he okay mu Rwanda sengera muri eglise yitwa Restoration Church abantu benshi bakunda kwita kwa Masasu ndi umwe mu baririmbyi bafashanya n'abandi kugira ngo duhimbazanye Imana n'abandi yego muri worship team muri worship team nta korali harazihari nabihebeye muri Anglikana kabisa turi muri worship team hayi okay reka ndakugarukane mu Burundi wavuye mu Burundi ryari mu mwaka uyu navuye mu Burundi fin 2015 2016 nindiyo ni mu mwaka nagiye yego wagiye kumva nyabaki okay ukuntu byari bimeze je nariga kuri lumière akseba yabongereza yafashe hama hari instabilité urabizi mantuze karaba manifestation n'ibiki ndaboneka banze ngende ndaba handi nimba byo ndashobora kwiga ndagenda kumayo ncanda mbaneza n'amashure hama Imana yampera n'umugisha yarongera umugore yarongora ndamuzanira ndagira mariage yego ubuzima nuko bwabandanije yego wize kwishuri ryitwa gute nize kuri Mount Kenya University nize ibintu bya novyita ni business management cyangwa gestion administration gestion des affaires bigana nk'ibyo ariko under ikintu bita risk management ibintu bya risk ni ibintu bijyanye n'ibintu bya assurance nabyo nyine ni byiza ko kirasura naho turi assuré maraso ya Yesu ariko ni byiza ko ibintu byacu tubyassuré urabizi ko nta modoka zigenda zari assuré n'amazu bamwe barazassuré kuba amazu yabo yego nivyo nize naho atari byo ndiko ndakora cyane yego hanyuma mu Burundi kuvuga imbere kugenda mu Rwanda mbega hari imigwi wowe wararimbyemo nko muri ico gihe eko mu Burundi hari imigwi hari kera cyane witwa Heart of David je nta nakimwe ushobora kwibagirwa Heart of David twarakuranye nabo ntawuzi uyu mugwi hariho witwa Hope Singers ariko zo mu Cibitoki n'abandi bo mu Ngagara Kinama Kamenge nkorana rero n'undi mugwi witwa Divine Glory umaze gutsinda Sing Hallelujah muzoje dufatana yego turakorana nabo yego niyo migwi numva tuba twarakoranye nabo okay iyo migwi iki hari ni mbega igihari igihari rero nga Divine Glory benshi sinzi kwiza bari séparé abantu benshi bamwe baragiye abandi baracari mu Burundi nibaza ko itagihari cyane gose muri iyo migwi yose gusa ndibaza ko Hope Singers ashobora kubihari sindi benshi twakunda kuba turi kumwe hari abapasteri hari abaririmbyi kuri ntuze yabo kuri side yabo ndibaza ko nayo nyine ishobora kuba ihari ariko itari ndayikora cyane gose ko n'umu responsable wayo yitwa Philemon abatari bake baramwibuka yaratashe maramuhamakaye yari umuntu mwiza pe niwe yaripiriye cyangwa iyo yafashe igikorwa ubure ko tagihari sinzi ko hari umuntu akibandanya gikora ariko nayo nayiciyemo yego hanyuma tugaruke kuri Christian yatanguye kwandika ryari indirimbo yiwe ya mbere jewe sinandika cyenda recording okay umbwira ngo nzane indirimbo yanje nanditse gucya ku gitabo cyane mfise ngo agenda oya no je ndakunda kuri recording cyo bituma
inspiration ishobora kuza ndi mu rubanza ntafise iyo kanega nandika ugasanga afite telefone hari recording ndi umuntu iyo amajambo aguma nzamwo aduga ntahura ko ari Imana kirambwira muri uwo mwanya ngerageza rero guca ndabiri recording akenshi arige bizana na melody je sinzi kwandika je nzi kuri recording hama natanguye navyo cyo kiniga muri 9e mwaka sindawibuka neza arahize gifram indirimbo watanguye kuri recording muri iyo 9e ni indirimbo yitwa izobishitse okay ako ntiyamenyekanye yarasohotse hari undi mutipe twa Solex Pro niwe twayikoranye Solex Pro abantu bashaka kuba bamuzi yarakora n'umuntu yitwa Technology Sound twarayikoranye uwo turimbira akantu gatonya iba ngo naho ufise ibibazo wewe ntugire ikibazo kuko mu Mana nta bibazo iyo bivuze izobishitsa nuko akona karifu ibindi byinshi ndavyibuka cyane gose ko arumva nakakera birumvikana abantu ngira baciye kuri YouTube channel yawe hari kwindirimbo umaze gushirako mbega niziye twibutsa amazina yazo ivyo nashize ko pour la première fois bon harizo nagize sinabwa muri bya YouTube nagira harona ziha bakazikunda bakazishira ku YouTube yabo notamment umugabo iri kuri YouTube satisfaction z'umuntu yashize ko sindamuzi iyo YouTube yari umugabo ndamuzi weshize ko ariko iyo satisfaction z'umuntu yashize ko ariko ndashaka kubamenyesha ko ngiye kuzikura ko nkazisubiriza wanje ko nizi wanje abimenye ariko iyo nashize kuri pour la première fois ni ndi hano ni obrigado nashize kandi na ndi hano shako na hemuka is with you ahugeze mba n'indirimbo zitanu naho mfise indirimbo 8 izizwi n'8 apart izo zinashize ko izo zindi bashize ni 8 hariho satisfait hariho obrigado hariho umugabo ndi hano hemuka is with you ahugeze umuntu yabije indirimbo zawe zitatu ukuntu zimeze zirafise ico zitandukaniye ko ni indirimbo zakurikiye bisiguye yuko Christian yahinduye style yahora aririmba kera bon ama style yose ndayagira cyane ariko hari igihe nyine bumva yuko mba sinzi je mba iyo mbaye inspiré nizira ko Imana ibimbiye ukunda nkora iyo ndimbo pour le moment iyo moment nyine bimpaye hari zo nagize zakubita abantu zatambwa dana umugabo n'ibiki ariko hari n'izindi fise ngiye gusohora ziri nyuma zirimo zitambika bakanye kure kabisa okay turirimire gatonya kuri obrigado okay nibutse urukundo wankunze batumureka intebe yawe y'ubwiza je ntacyo narindi ngo wemere kumfira ntacyo narindi ngo wemere kubambwa yemerera nkuririmbire yemerera nkuzamurira y'amaboko thank you for loving me kuwanyemeye kandi naruwakwe mirwa obrigado wankunze urukundo unconditional obrigado thank you for loving me obrigado amen kuririmba ibanga ryo kwandika indirimbo nziza niri ibanga ryo kwandika indirimbo nziza ufite umbwiye ko ibanga ryo kwandika indirimbo nziza cyane ubumenga nandi nandika indirimbo nziza urakoze ariko nibaza ko
nta kintu special nta muti hari abantu bazi kugira ngo indirimbo ibe nziza nkuko bavyibaza ko utegereza kuca ujukarara mu mazi ukaduga imisozi. Imana itangira ubuntu, Imana y'ubuntu, Imana yizeye kandi ikaba yaraguhamagaye ifite ukuntu bigenza ikaguha indirimbo zihindura imitima y'abantu cyangwa zikora ku mitima y'abantu. Jewe kuri jewe sinovuga ngo nukumviritse nukumva Imana ikikubwira hamukabikora. Kuvuga ngo hari ibanga novuga ngo noba narakoreshe cyangwa hari umuririmbyi yoba yayikoreshe ntabyo nzi. Je experience yanje nuko numva Imana ikimbwiye muri uwo mwanya ndi muri situation ndashaka kuraba nk'umuntu cyangwa hari abantu Imana nkaronka iyo revelation cyangwa senga nkasoma nk'ijambo ry'Imana par exemple cyangwa bakigisha imbere umuvuga butumwa yavuga ijambo rimwe kabiri gatatu nkumva kuki aya majambo aguma ngarukamo iyo quelque chose ngaca numva umenga hari impamvu ariko ndayumviriza après kasanga Imana irashoje ndose aya majambo ndayikuyemo indirimbo uko bigenda je yego nta sokre no uvuga ngo kuduga ukagenda gutya ukagira gutya oya Imana yari mbaraguhamagaye iyo ufise boss wawe iyo agutumye akaguha ndaguha emission haguruka ngaha ugende Ingozi aguha frais de mission akaguha n'ubwo butumwa ashaka gushikana abana gutuma rero ujya nyene yaduhamagaye niwe afise ukuntu niyo secret nico kintu aguha ashira muri wewe ugashikana ku bandi a message igakora kuri mitima y'abantu kuko niwe aba yaguhamagaye yagutumye ngo ubivuge. Je nico kintu numva novuga pour le moment niyo secret niba takoje ngendera. Tunawukeze cyane ku ndirimbo yawe ndi hano indirimbo yakwije umuriyoni w'abantu bamaze kwira kuri YouTube. Murakoze. Ibyo bisiguye iki wabyakiriye gute? Jewe nabishimiye Imana nabishimiye Imana kandi nabashimira abantu bose bayiravye abantu benshi bari hanze y'igihugu bari mu Burundi bari mu Rwanda bari muri Amerika muri Canada muri Belgique nafa sinzi ibihugu imbere bya Serbia by'abarusiya sinzi cyo ngene citwa nabonye kuri hari ukuntu uraba abantu baraba indirimbo zawe natangaye ko abantu batazi kirimo cy'ikirundi cyangwa iki cyo muri Afrika ashobora kumva ibintu turiko turavuga ese bura ko yari indirimbo y'Imana kabisa. Burya hari umuntu yagize kwandika muri commentaire ngo je sinumva bisigura ariko indirimbo iramfasha je ariko numva ariko ikirakora ku buzima bwanje. Rero je maze kugira 1 million nabaye nabimenye par exemple barampamagaye nambwe indirimbo yagize 1 million okay yari maze n'igihe yaragize 1 million. Rero ndashaka kubashimira kuri je biranyakuraja kubona ko hari abantu bakunda cyangwa hari indirimbo yanje maze gushika ku mitima y'abantu cyangwa kure yaho je niyumvira ko yari gushika. Imana ihabwe icubahiro. Yego. Amen. Ni indirimbo iryoshe cyane. Wayanditse gute? Wumvije n'amajambo arimo ukuntu ameze si yo wa recordinze mu buryo ubwo nyine busanzwe byagenze gute? Ndi hano yari sengesho byo ryanje. Je nakunda kubyuka nkaza televiziyo hari channel ya kera yitwa Mari Gospel TV yaba kuri Canal Plus. Rero yakunda pasika indirimbo je bikamfasha je nasenga niko numviza indirimbo nkicara muri salon nkayatsa indirimbo zikaduka nkumviriza nisanga ariko ndatangira gusenga ndasenga niba nkisengesho nibuka bya bihe bya kera nabandi free domo petit tugira ngo tugira amasengesho imisinga nkagenda tekaba tugiye ahantu kuvuga ubutumwa hara hejuru ya ntoze bahita gute hejuru yo kumutanga no hejuru isinene hitwa twaraduga yo kapa wavayo kamara iminsi wikanda amaguru ahantu hose ukagenda je numva nkumva ibyo bintu nabayemo umuntu ayumvise je biri vertical nakunda bwira Imana ndi hano kurenga byawe nanyote uyu munsi ndashaka kumva birenze kuna nimaze iminsi nkayumva nkuko nayumva ndakunze cyane ibintu bihe byanje nawe na cyane uyu mwanya uramahoro yanje ubutunzi bukomeye yari nkisengesho natangajwe no kuna abantu bayakiriye navyo ni bwa bundi umuntu
arasenga n'abandi muri ko barasengana mu ndirimbo ufite wowe ashaka ko arabimvize ati indirimbo ni yana undi yanyandike ngo umva indirimbo ngo je vraiment ngo iramfasha pesama hari umuntu muri concert muri Burundi Himbaza naheje kuririmba ngingiye muri public barandamutse n'umugabo wiwe arambwira neza ko indirimbo yamufashije yamunezeriye aragenda ndarumva aragarutse uje buri masengo sinogenda natanze ngo gwishimwe I was like what ishimwe urumva byose biragukora urumva umuntu je ndituzi nayo tubonanye aho uko nukuri naramuravye ntinya Imana ndayicubahiro ama amejyoshimwe nyene nyene ibyo birakumotiva wumva sinzi naho atari kumpa yo shimwe yavuze uba wumva ko vraiment uhamagawe wumva ko uhamagawe hari impamvu waririmbye indirimbo hari impamvu wasohoye indirimbo igakora ku mitima y'abantu birenze ibyo wiyumvira muri studio uri wenyine uri ahantu biraryoshe kumva ko indirimbo yawe yagize impact mu buzima bw'abantu hari cyo byafashije mu buzima bw'abantu birenze circumstance no kuri amen twirimba gato ni hatane kurimba paka okay Himbaza we worship yes kutambira gitara okay okay di hello kubirenge vyawe nyotewe shaka kukumva umbwira kandi unganiriza nkunda cane bino bihe vyanje nawe nkunda cane uyu mwanya uri amahoro yanje n'ubutunzi bukomeye kubana nakumenye n'ubuntu nagiriwe Yesu ni wewe nyotewe yes amen amen very powerful amen wayikoreye hariho kugira indirimbo iryohe n'ibyo haba hariho amajambo arimwo mega haba harimo na melody na music nayikoreye hari mu producteur yitwa Bruce ariko akora indirimbo nyinshi zo mu Burundi from Kigali arazikoranye cyane ni Bruce na Boris ariko je yo ndirimbo special nayikoranye na Bruce yari umujama wanje nkunda kumbwira ngo uzoze nkunda kubwira indirimbo ndabona ikabasi why not reka ngene ndabikorana nawe ariko imbere ko tuyikora tuyigira nagiye nka saa 4 twamaze nk'amasaha 2 tujya tuganira ijambo ry'Imana urumva iyo mood dusenga tutangana intawe nakugira ibyo terima indirimbo yari twari twayikaranze nivyo niba je nakunze spirit yiwe n'umuntu kabisa yari mu Mana nico gituma kenshi nkunda no guteba gukora indirimbo kuzisohora niwe kenshi nkunda gukora nawe simvuze ko abantu batagira neza indirimbo ariko je numvise turi connected n'indirimbo zanje nyinshi abazirimo indirimbo zanje nyinshi kabisa zirimo zona ama video abazirimo Bruce umuntu azindi hano n'umutipe ari kuri piano yambaye noir ari kuri piano yitwa Bruce ari no muri Ntuhemuka naho yambaye gute yambashata Caro, je crois, no tuzinete. Ni Bruce, kandi ndamboneho umwanya kumushimira. Hama ndamubwira ngo aboneke. Iminsi akazi karamutwaye. Nakora production. Ntaboneka cyane, yakunda kuba ari busy cyane n'akazi kiwe. Naboneke Bruce aboneka kabisa. Nibyo. Okay. Mukanya waruheje kuvuga ibijanye na festival. Buri mu baririmbyi bari batumiwe waririmbye mu biterano bishika kuri 3 2 nari muri 2 cyangwa 3 ntishoboye. Okay.
wakiriye gute iki gikorwa ni gikorwa caranze gospel mu Burundi muri iyi sama ya 2022 wewe wacakiriye gute nk'umuririmbyi yakibonetse ni igikorwa ciza cyane abantu bari babikumbuye urabona ko abantu bari babikumbuye natangajwe no kubona concert bita VIP jewe muri estimation nagize nabonye umenga cyo citabiriwe cyane naho abantu kuri stade nini abantu yari make amafaranga kwinjira bon pahapo ariko muri ya VIP abantu bari benshi ndumirwa ko urumva abantu bakubwira ngo amafaranga hari ibiki n'ibiki ariko nabonye abantu bahari abantu barahava rero igihugu c'Imana iyo ikintu ugikunze cyangwa ugiha agaciro ku mutima wawe tupe icyo ushoboye cyose ngo ushobore kukibamo rero natangaje n'abantu nabonye byanyeretse ko abantu bari barashikira umurimo w'Imana ashikira gospel en general kandi nibaza ko ikintu cyari gikenewe kubona abantu aba VIP yo mvuze aba VIP chabimenya aba VIP baza bakaza mu bintu nka biriya kera kuririmba byaboneka nk'ibintu by'abavoyu ibintu by'abantu bafise aho bazokwishikana ariko ubonye abantu nyine bari aba VIP tuzi baricaye baje gusenga kuririmba guhimbaza Imana byaranyoheye cyane yego nico novuga ca mbere hama ni experience no banaragize nuko turakora indirimbo tutari mu Burundi hama tugarutse tugasanga abantu barazinyoye baraziza zarabagiyemo bikaca bitwereka je iminsi yose mbonye ibintu nk'ivyo nyereka ko vy'ukuri nahamagara uragereza uko hari abantu turirimba twaririmbye n'imvye kera ukaririmba nk'indirimbo ugasanga hari kirashika ariko ukoze nk'indirimbo ukabona hari ahantu yashitse igwa conviction ko Dieu est avec toi yego bon inyuma y'ijya ntuzenya ya festival hagati muri festival dimo hari ikindi gikorwa cabaye aho mwahuye n'aba worshipers bashika ku 500 muri Shimiza worship temple mwahuye nabo baririmbyi n'abarongora guhimbaza n'igiki cyo caragukoze ku mutima muri ikintu cyankoze mu mutima ca mbere ni availability y'abaririmbyi yego ahandi hantu ni gake utumira ikintu hagati mu ngo abantu baze bangana kurya kandi n'umutima wose bakamara je crois ubona ko bari convaincu baje bafite umutima baje déterminé bumviriza bagahumba umwanya bari pause abandi benshi bari busy urumva twe dufise ibintu cyo gituma ntidushaka kuhaba ariko ubwo bumwe iyo union yarangyoheye cyane cyo prema caramfrafie j'étais touché hanyuma bikwereka kazoza ka gospel mu Burundi kameze gute mu Burundi hari amatamate y'ubwo yego ndibaza abantu dufashe umwanya tukana turazunguka ama eglise ari ngaha mu Burundi ukumva mu worship abaririmbyi bagira uramaramara urumigwa nabize kumaramara ariko urumigwa hari amata ateye ubwo rero ni byiza ko abantu babitahura akamenya ko mu Burundi hari amata ateye ubwo abo babishoboye kuvuga ubutumwa je nshobora kuba mfise amafaranga ntazi kuvuga support inze wewe uzi kuvuga abantu wewe kana ntanga amafaranga nka miliyoni zingahe ugene kwigisha ingozi ntayaguha amafaranga abazokizwa nanjye zo beneficia ko Imana izabamara kuko ari support natanze kugira ngo wewe ugene uvuga ubutumwa je sinzi kuvuga ubutumwa sivyo ariko je mfite ubushobozi bwo guranda gupushinge wewe ugere kure rero hari nayo matana hari indirimbo nyinshi bafise abo baririmbe bafise bidashaka gusohora zizokiza imitima y'abantu zizogera ku mpera y'isi ariko ntibafise support ariko urayifise rero nimba vraiment ushaka gushikira kwa c'Imana nimba nawe ushaka kuba mu ba beneficiaire b'ivyo by'Imana izokora ndibaza ushikira kwa c'Imana urashikira abo baririmbyi hari amatarate ubwo ejo nari ndi muri eglise bitwa Grace Jesus is Grace ndaraba worship j'étais touché ukabona urashize ahantu ukabona abantu bari pose arimo amavuta bari korarimba bumva ko hari ikintu bariko uba wumva biryoshe uba wumva kuba presence y'Imana rero nashaka kubibwira abantu bose ubonye umuntu ari impande yawe umuririmbyi twe support ntitwazironse ngo tuzifuza benshi baragiye baragwana kugira ngo ashore kudyura umutwe kugira ashore kuri gusura iyo ndirimbo byaramugoye studio zirazimvye aba producers b'ama videos barazimvye ubwo ntashoboye byose ariko ico wowe ushoboye ni byiza ko mu supporting kugira ngo
bimufashe nawe gushikana ubwo butumwa bwiwe kure yego ya kirumvikana hanyuma tugarutse mbega abarindi we wigira ko Christian n'abahe jewe umuntu wese ari imbere yandi naho yibara muri mutoya nukuri kw'Imana iyo tuva mutoya n'umuntu ataramenyekana umuntu atazwi cyane nta muntu ntigira ko nawe wundi ari muri eglise ahantu aragira nk'akantu jika kaka challenging kagatuma ati ngwana uyu muntu akantu nanje ndakagize kumfasha kugira ahantu ushaka gushika nkashika par exemple je natangiye kuririmba nari mfise iyo don nibaza mama arigeze kunteri blaye ngo ndigeze gutakara muri quartier barambura nagiye bantoye j'avais moins de 3 ans je crois j'avais 2 ans et demi cyangwa 3 ans je sais pas hama mama aravuga ati umwana n'umwana akunda kugenda aririmba nari muto ntazi bisubiye ko imyaka 3 yego naririmba nkabwa n'ibintu bitaboneka indi umuntu akunda kuririmba ari atawale umwambiye Yesu umva nari umwana muto ariko batangiye bantoye kuko bumvise ico kintu yavuze basanga ule mtoto sisi watu wabone niwe basanga ni jewe baraza barantona nataka isi bagakunda abana babizi basoga mu rupangu akabaragiye nuko byagenze rero jewe naca ngenda numviriza abantu umuntu wese je na Apollinaire ndamubaha cyane kiranduta ntimana izomfasha kabisa nzo hagarara imbere y'abantu niko ndavuza piano ndamubona nyene meze nkawe nkabona ndareva narigiye kuri Apollinaire nkageza kuri nkuko yaririmba ndi ngo umbica tonye menduka nkumbira ndaririmbe singiririmba nkawe ariko ico gihe kabisa ndibuka muri premiere ya masaya hari ama exam yabaye kuririmba urabizi baratumira abantu ngo nimuze kabisa abakuzo ngakubita abantu bakuzo niwe naramwigiye ko narigiye kuri ico gihe wiga ni après PJP okay myaka biga hari naragiye kuri Fortran hari twunagenda ndamukura ko hari Willy wize uvuze Fortran nyene hari indi mu heruka no gukorana cyane yitwa ndaje kandi abantu bayumvirize kabisa ni ndimo nziza kabisa ni ndimo nziza mugende muyumvirize irimo umutima irimo vyose ntacyo tutagize kugira ngo imitima y'abantu ifashe yoshe mwayihuriyemo na Christophe encore mbega nyene Christophe murakunda gukorana cyane muba mwamenyanye mukira abana peut-être nivyo Christophe navyiza ko twarabana ariko twarabana cyane twari nari nkuze gatonyi bitari cyane yego ariko tusha tubakonnecte ubwo ryambere mubonana ndavuga ico gihe mubonana muba hoba hari nkajya mwari mu Burundi cyangwa mwari mu mwamaze kugenda mu Rwanda nka 2009 cyangwa 2010 okay 2009 cyangwa 2008 muri iyo myaka twamenanye twamenanye yabuza piano hari ntuvugira ngaho aho cyasarana nyene ya turi histoire wibuka gacomba biratwengeje ncuge twahuriye ama tuba connecté tubajama turinjira na imiryango tuba nk'aba abantu bashaka tuziko turabavukanye nawe ndamwita brother cyane abantu baziko tuvukana ijana kwijana ariko nyine tuvukana ijana kwijana tuvyemera okay hanyuma mbiga hari abandi baririmbyi mumaze gukorana yego satisfait ndiba satisfait nakoze yoba natangiye gusora nayikoranye n'umuntu witwa Iyamuremye Serge mu Rwanda narageze nakoranye na Christophe ndayishimiye ahugeze naragiranye indirimbo na Tuyi Arsène wo mu Rwanda hari indi nakoranye n'undi mukobwa yitwa Gogo Gloria nawe aririmba yego hari n'izindi nakoranye n'abaririmbyi bino ariko zitarasohoka ndindire yuko nibo bafise nibo bafise iyo pouvoir yo kuza bazisohore ndindire ko bazisohora yego na Fortran byagenze gute uwabyakiriye gute dimwa wa muntu wari wigira ko muri kahise mugera ahantu mukorana projet niteka biraryoshe kubona abantu bakuru nk'abajya je ndabita bakuru ko badutangura imbere Fortran ntakuze cyane mu myaka ariko yakoze imbere ntaje ntaratangura gukora that's when the man is being nk'umuntu mukuru afise ibintu byinshi yahuye navyo niba na dodo nazo je naramwigira ku bintu byinshi cyane abaririmbyi bose
batanguye imbere yanje nagenda bafata tunagenda bigira nico gituma nshaka kubwira n'abandi baririmbyi bari inyuma yanje ni biza kuduha respect abantu badutanguriye nimba ari umuntu yatanguye imbere yawe hari impamvu yatanguye hari ivyo yagonganye navyo utarukiye kugongana navyo mu gihe wowe uciye bugufi ukumva kubwira hari ibintu byinshi bazi tutazi hari ibintu byinshi bamenye wowe ukeneye kumenya uciye kuri bo nico gituma genda ba respecta Apotre Apollinaire Dudu Fabrice Nzeyimana na Madame Fortran David Bawili hari n'abandi benshi batamenyekanye bagiye baduca imbere uri umuntu wese ariko araraba arabuzi wamuciye imbere muri eglise yiwe ari abantu benshi baboshe leaders bagiye yagiye arabona sivyo abumvuza abantu bazwi hari ni benshi cyane bagiye baduca imana hari umupapa yitwa Jean Marie aba muri Hollande ariko nina horaza je ari mu bantu bamfashije hari undi mupapa yitwa Isidore yavuze muri komeza gusenga niwe hari amanota amwe yagiranye kuri piano isiga bari bose nukubibuka ukabaha respecta ukabaha iyo honor yabo umva aho ugeze hari ibintu hari abantu benshi bagiye baragupushinga wena gushika aho rero ni byiza ko tubaha respect atari Apollinaire gusa Apollinaire mutama kabisa turamuzi twese hari n'abandi benshi bagiye baraguca imbere hari group yako nibutse naririmbyemo bayitwa gute simba kuno yitwa nandi bana ba David muri Israel yari muri Israel David yari muri Israel yari muri Zion sinimba kuno yitwa nayi bakiya magira ama repetition kwa David wabo okay mwari ndimo mwandika cyangwa subiramwo Divine yo twandika izindi twarasubirana okay wow reka tuvuge ku bikorwa bishasha bya Christian wari wamaze igihe uri wafatira ibinugo amavuta mashasha atera amabavu atera ngo isuka umwe mushasha nguteka hanyuma inyuma y'ibyo byose inyuma ya festival n'ibihe bindi bikorwa Jean Christian ari karategura ni byinshi déjà après mariage yanje nagize muri janvier jewe début février nacinja muri studio ariko urumva ko navuze police producteur wanje akunda kumutwara kandi katari production byagiye birati banzi ngo ndasohora ariko hari indirimbo namaze kugira presque guheza ntazingahe ako nasohora direct nzozo ndasohora imwe nababwira ko fin y'uku kwezi cyangwa mu ntango z'ukwezi utangura hari ndimo zosohora nera hari indirimbo kabisa zihari nizo zo muri project nkora kubera ikono cyagusohora yego abantu bitegeye indirimbo zitambika cyangwa indirimbo zo kuduza amaboko iga ça dépend nabonye hari indirimbo sinzi ahantu nabonye ndi hano bayigize muri reggae abantu bashira muri amastira nyine menshi ça dépend ku rugo muri style ariko izosohoka vuba ni indirimbo worship yo worship music ko nibaza ko yego nivyo okay thank you hanyuma ndakubaze akabazo nk'ubu umuziki ico uvana Jean Christian ari imbere yo kari fata umuziki uko utabaho umuziki ni wereka kubaha abantu boca bapfa umuziki ni ikintu cya mbere vraiment kabisa kiruhura n'ababosi benshi afuma arondera mu pianiste akazaravuza nk'akantu ariko jewe apart umuziki ni entrepreneuria cyangwa ibintu bya business bitari byo kwicara muri kioske ariko ibintu bya business nyine bya ego ibintu nk'ivyo haba kuko n'ubundi nizi ibintu bya risque tusanza nyine ngira nti nimba afise imodoka ngo uze muri assurance yacu okay merci beaucoup ndagushimiye cyane kuba waciye muri kino kiganiro niba hari ikintu wumva tutavuze urashaka kukivuga imbere ko turangiza nashaka nashimire wowe bonne aventure ubutumire bwiza wampaye na Heritage TV en général hama ikintu babwira nuko hari indirimbo twakoranye na Fortin jewe Christian IRIMBERE ntiri kuri channel yanje iri kuri channel ya YouTube ya Fortin Bigirimana ugenda uyumvirize nukuri ni byiza ko mwinjira mu ndirimbo bitari kwica ko gusa ufata umwanya uyumvirize ndazi ko hari ikintu izo gufasha mu buzima bwawe go uyumvirize hari byinshi zo gufasha mu buzima bwawe hama ikindi hari indirimbo ngiye gusohora ubishoboye uzoyumvirize ushobora kwitanga je nkunda kugira abantu
sindakobirije ngo ufate indirimbo ngo uyitange utagukoze utagufashije niya gukora ko bikora yego apara ndava ngo nimba ushaka kuzongira gutya ngo abantu 200 jewe sindavyemera nemera ko ikintu kigufashije kumva ko hari cyo kumariye nawe evangeliza mu kuyitanga yego kandi abantu kugira bakora indirimbo duca mu bintu byinshi kabisa utanga amafaranga studio urara amajoro ngira clip hari ibintu byinshi abantu ryari twari turi kumwe tuko turashooting indirimbo ukabona umuntu washaka kabisa ibintu biraruhishije ukabona nyene arahagurutsa aragiye telma ntashaka kumenyereye uwo mwanya wose ni munini cyane ariko iyo ubunye umuntu nkayisoyere ni byiza ko mu supporting apana kwa kundi gwana ngo kanduke kuri WhatsApp kuri mu supporting vraiment kandi baza ko kuraba kuri YouTube nta mafaranga ijana narenga indirimbo kameme no gusupporting juste wakoze cyane guca muri kino kiganiro murakoze cyane namwe reka dushimire na mwebwe mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro Himbaza y'uno munsi twirangirije ngaha duhana isango muri Himbaza y'ubutaha na ubutaha